uzokwibagira abana bitanze kugira ngo ibintu bihinduke nawe nyine azogende mu bandi bibaho. Hari abana bacitse imitwe basaduka ubwonko barasaduka ubwonko buraseseka. Uyu ni Reveriye Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi uriko uragabisha Perezida Evariste Ndayishimiye uri gukora ibishoboka byose ngo yikure ko abahoze begereye umuhisi Petero Nkurunziza, aho Perezida Evariste Ndayishimiye biboneka neza ko ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo abahoze begereye umuhisi Petero Nkurunziza bigizwe ku ruhande, kuko abona ko arizo ntambamyi afite kandi akaba azi ko umwanya n'umwanya ashobora gutembagazwa ku butegetsi. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kugaruka ku inyinyurana ndetse n'ihangana bikomeye cyane biri kuvugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, aho amakuru adushikira yemeza ko rugeretse kandi akaba ari amakuru yemeza ko bidahagaze vuba na bwangu Uburundi bushobora kubitakarizamo byinshi ndetse bigasiga bisambuye umugambwe CNDD FDD, naho abarundi isinzi bifuza ko wasambuka kuko ntaco uriko urabamarira ubahejeje mu kaga. Turaza no kubabwira ku bintu bitangaje cyane kandi biteye ubwoba biri kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kwikangura bamupapuye igihugu, kuko amakuru dufise arateye ubwoba arerekana ko abajenerali nka bose bashavujwe n'ibikorwa bya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse hakaba hari amakuru avuga ko abiyita ko begereye Perezida Evariste Ndayishimiye aribo bariko barashaka kumucisha umutwe mu ruyeri rukomeye cyane kubera inyungu zabo, ariko arabangamira afatikanije n'umutambukanyi we Angeline Ndayubaha. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akari karyo keza ko gupyonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Nta gihugu gitwarirwa habiri. Perezida Evariste Ndayishimiye arashaka gutwara igihugu imyaka yose akagitwarana n'umugambwe abanje kwigizayo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriye Ndikuriyo, nawe ukunze kugaragaza ko ibyo atabikozwa, ndetse akerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we ukwiye kuhava akagenda kuko ntaco ariko aramarira igihugu, ahubwo ariko arasambura umugambwe ndetse n'igihugu. Umwihwezo ufatiye cyane cyane ku migendanire yagiye iraba hagati y'uramuswa igihugu n'uramuswa umugambwe kuva muri 2005. Nk'uko tubikora kenshi hano nta zina dutanga y'uwatanze inkuru, gusa tugiye kubasangiza inkuru ihambaye cyane ndetse yerekana ko ibintu biriko birayangara muri CNDD FDD, aho tuza kugaruka ku migendanire yagiye iraba hagati y'abatwara igihugu ndetse n'abatwara umugambwe ku butegetsi bwa CNDD FDD guhera 2005, ingaruka yagiye igira ndetse n'ikibi yagiye ikora, byose turaza kubibereka, tubereke naho biriko birapfira uyu munsi, ndetse tubereke ko igihugu cyaba kigiye kugwa mu isanganya rikomeye cyane kubera abatwara umugambwe CNDD FDD n'igihugu muri rusange bari gukora ibishoboka byose ngo barwane ku nyungu zabo bwite, aho kurwana ku nyungu z'umwene gihugu. Ubu tuvugana aba CNDD FDD nka bose bakaba bari kwitekerereza amatora ya 2027, aho nka benshi batifuza ko Ndayishimiye agaruka ku butegetsi na rijya nawe ari gukoresha imbaraga zose ngo abugaruke ko. Ibi byose akaba aribyo bituma batiyumvirira imigambi myiza y'igihugu, ahubwo bibera mu ntambara zidashira. Ikibazo cyatanguye mu gihe cya Nkurunziza na Rajabu. Nabonye uvuga ku njyane ziri muri CNDD FDD hagati ya Perezida Ndayishimiye na Reveriye Ndikuriyo, wagize neza kandi ntaco wabeshemwo.
amatati ariho kugeza aho umwe yifuza kugandagura uwundi. Umurwi wavuze ugizwe n'abiyita ko bari mu irage rya Nkurunziza uriho. Ndayishimiye ntibamufata nk'umwe muri bo. Uwo murwi ugizwe n'abategetsi Perezida Nkurunziza agenye mu bibanza bitandukanye. Bamwe bakiri mu mabanga, abandi bamaze gukurwa. Harimwo kandi abagwizatunga bari batungiye ku butegetsi bwa Nkurunziza. Bamwe barashobora kuba bakuye umutahe iwe, ariko ico sico nshaka gushimikako. Nshaka kuvuga cane ku migenderanire iba hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Burya ikibazo cahereye mu gihe ca Hussein Rajabu. Rajabu muri 2005 yarashatse ko ari we yoba umukuru w'igihugu. Tanzania na Afrika y'Epfo bimwamira kure. Abonye ibyo bihugu bimwankiye kandi ari byo byaduhetse, Rajabu yumvikanye na Nkurunziza ko umwe atwara igihugu uwundi agatwara umugambwe. Rajabu yabona Nkurunziza nk'umuntu yizaniye azokwama amugamburukira. Yabona ko igihugu kizotwarirwa mu mugambwe, umukuru w'igihugu agashira mu ngiro ingingo z'umugambwe. Bisigura ko Rajabu yibona ko ari we mukuru w'igihugu w'ukuri. Ibyo bintu byarateye ingorane inzego z'igihugu kubera abategetsi batamenya iyo batwarwa. Umushikiranganji yarashobora guhamagarwa n'umukuru w'igihugu akagurukira mu nzira kubera aciye ahamagarwa n'umukuru w'umugambwe. Byarahingiye Rajabu akuwe muri 2007 ahita atabwa mu ibohero. Nkurunziza yatwara umugambwe aciye mu nama nkuru y'inararibonye. Kugira Nkurunziza ntasubire kugira ingorane nk'izo yabonye kuri Rajabu, yiyumviriye kurongora igihugu n'umugambwe byose icyarimwe. Hari abamuhanuye ko bitoba byiza yiswe umukuru w'umugambwe. Banatinya ko umugambwe ukoze amakosa byoshobora gucafuza umukuru w'igihugu. Niho Nkurunziza yatora ingene atwara umugambwe bitaboneka ko ari we awutwara. Ashiraho inama nkuru y'inararibonye. Amategeko avuga ko umukuru w'urwo rwego ari umunyamabanga afise amabanga yo hejuru cane mu gihugu. Birumvikana neza ko byari bitomoye ko urwo rwego rutwarwa n'umukuru w'igihugu. Burya urwo rwego nirwo rwatwara umugambwe. Umukuru w'umugambwe yari asigaye ajejwe ubuzima bwa misi yose bw'umugambwe. Imigenderanire yaragombye gutosekara gato hagati ya Perezida Nkurunziza na Jeremy Ngendakumana yatwara umugambwe. Harabaye kwikeka rwose ko Jeremy nawe ashaka kwitoza muri 2010. Ico bikoze Nkurunziza yari azi neza ko Jeremy atari kumworohereza muri 2015, ari nayo mpamvu yaciye atoza Pascal Nyabenda muri 2012. Nk'uko Nkurunziza yanabyivugiye, imigenderanire na Nyabenda yagumye yifashe neza. Nyabenda yaramutinya cane kandi yaramwubaha. Jenerali Ndayishimiye ntiyari ashigikiye ko Nkurunziza atwara inama nkuru y'inararibonye. Kimwe mu bibazo Perezida Ndayishimiye yagize nuko igihe Nkurunziza yaba umukuru w'inama nkuru y'inararibonye atari abishigikiye. Ntiyabishikise hejuru ngo abyiyamirize yeruye, ariko mu bo baganira yarabivuze rwose. Ndayishimiye avuga ko inama nkuru y'inararibonye ari urwego ruhanura inzego. Yabona ko rudashobora kurongorwa n'umukuru w'igihugu kandi rwitwa ko ruje kumuhanura rukongera rugahanura umukuru w'umugambwe. Burya Ndayishimiye nawe ntiyari yoroshe. Aho abereye perezida ico y'iciyumviro nico Reverien Ndikuriyo yamwibukije. Ndikuriyo yamubwiye ati kurya wari warabivuze ntibibereye ko urongora inama nkuru y'inararibonye. Ndayishimiye yarabona ko Ndikuriyo abivuga kugira amurwanye gusa. Ndikuriyo araboneka ko yihutira gushikira ikibanza c'umukuru w'igihugu nawe. Mu mpinyanyuro nshasha Ndayishimiye yifuza nuko hofutwa inama nkuru y'inararibonye hakagarukanwa ikibanza c'umukuru w'umugambwe. Aha rero yifuza ko bica bigenda nk'uko bimeze muri Tanzania, aho umukuru w'igihugu aca aba umukuru w'umugambwe CCM, gutyo agaba igihugu akongera akagaba aho ibyumviro birongora igihugu biva.
rikoroheza akaguma ari sekereteri generali ariko agendera ku mategeko y'umukuru w'umugambwe. Iyo mpinyanyuro Ndikuriyo ntayishaka ndetse ntayikozwa. Si byiza ko igihugu gitwarirwa ahantu habiri hatandukanye, birashobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku buryo butandukanye. Igihe cyose twabaye dufise umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe basharirikanye, ntibyatworoheye, bibyara akajagari mu nzego z'igihugu. Abo bantu babiri harabura igitwara ikindi, kuko abategetsi bose bava mu mugambwe bategerezwa kuyoboka amategeko y'umugambwe, kandi igihugu kitagendera ku ntumbero cyahawe n'umugambwe igihugu kikagendera ku ntumbero cyahawe n'umugambwe uri ku butegetsi. Urumva ko n'umukuru w'igihugu aca yitwa ko ari umwe mu barungiswe n'umugambwe, kandi ko ategerezwa kugendera ku mategeko y'umugambwe. Aho womengo umukuru w'umugambwe arasumba umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande naho umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu bafatiye ku migambi yabashikirije. Aho uca wumva ko umukuru w'igihugu ari hejuru y'umugambwe. Inzira nziza igabanya amatati ni uko umukuru w'igihugu ari we agaba umugambwe, ariko ikica kiba gisigaye kurabwa neza ni uko amategeko y'igihugu abyemera ko umukuru w'igihugu arongora umugambwe, mu gihe kuva mu mwaka w'1992 hemejwe imigambwe myinshi ibyo bintu byari byaravuyeho. Izo mpande zibiri zishamiranye jewe ntaho mpagaze nk'umusende DFDD ukomeye kandi ushaka ko abarundi boroherwa, ariko birahambaye ko ubutegetsi bwabamwo ituze, igihugu kikatwarirwa hamwe. Gutyo niyo umukuru w'igihugu yananirwa ntaze azane ibyitwazo ngo ni babandi bamunanije nk'uko Ndayishimiye nawe akunze kubikoresha. Birashobora gutoroha gushikira uwo mwumvikano kubera hamaze kwinjiramwo ibindi bapfa nk'ico ko wikeka ko Ndayishimiye ashaka gukumira abitwa ko abo kwa Nkurunziza. Mu mwaka uheze aho bibuka Perezida Nkurunziza, Ndikuriyo yarababaye ko umugambwe utahawe ikibanza biboneka mu birori. Yarashatse ko ibirori byo kwibuka Nkurunziza bitunganywa mu ntara zose barabimwankira. Niho yaca atora inzira yo kubikora, aho yugurura ikibuga ciwe c'umupira i Makamba, ikibuga yitiriye Nkurunziza. Ndikuriyo afata ko Ndayishimiye ari umuntu asanzwe atari we umugambwe wo kwisunga. Aranakunda gushimika avuga abarasiwe ku rugamba nk'uko boba bategerezwa guhabwa ijambo risumba abandi. Mu gihe bimeze gutyo birashoboka kugorana ko bumvikana neza ingene umugambwe uja munsi y'umukuru w'igihugu, ariko nibyo byokingira ubutegetsi kwama mu ruhagarara. Amakuru ahari ni uko Ndayishimiye ndetse na Ndikuriyo bariko baranyanyurana bikomeye cane, umwe ashobora no kugandagura uwundi, bose atacindi bari gupfa ari ubutegetsi, kuko bose barabona ko ubutegetsi bwababera 2027. Ndikuriyo arashaka kwitoza nk'umukuru w'igihugu. Ikiboneka cyo afise n'imbaraga kandi arabishobora kubishobora, kuko Ndikuriyo yarakoze ibishoboka byose ngo agumane umugambwe kugeza icyo gihe. Perezida Evariste Ndayishimiye ntacyo atakoze ngo amukure amubogoze kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, ariko byaramunaniye, byamutaye ku w'amazi. Ikimenyetso kigaragaza ko Ndikuriyo afise ingufu zitoroshe. Perezida Evariste Ndayishimiye yakoresheje ubushobozi bwose afite, agira naho amuha isumu, ariko n'ubundi byafashwe nkaho ataco yakoze, kuko Ndikuriyo yaragwaye araremba, ariko igihe kiragera arakira, ubu nta kibazo na kimwe afite. Ibi byose ni ibimenyetso bitabesha ko Ndikuriyo nawe ari umuntu utoroshe na gatoya, ndetse ari umuntu ukomeye cane, kuko ibyo ariko arakora birerekana neza ko nawe afite ingufu. Abarundi baribaza izi ntambara zabo zizahera ryari ngo batunganirize igihugu. Benshi mu Barundi bakavuga ko icifuzo cabo ari uko CNDD-FDD yose yakurwa ku butegetsi yakoreshejwe imbaraga zose, byasaba gukoresha umuheto, byasaba gukoresha ikindi
ariko CNDD-FDD ikava ku butegetsi kuko biboneka neza ko ataco iriko iramarira abene gihugu. Amakuru yo ni menshi ari kuvugwa mu bihangange, aho hari n'abajenerali bakomoka muri CNDD-FDD bifuza ko Ndayishimiye ataheza n'iki kiringo, bifuza gukora ibishoboka byose bakamufunga kitarahera bakamuta mu ibohero, kuko babona neza ko Ndayishimiye ashobora guteza akaga mu matora yimirije imbere mu mwaka wa 2027, kuko benshi mu ba CNDD-FDD ntibakimufitiye icyizere kandi barabona neza ko nawe azakoresha imbaraga zose afise kugira ngo agumane ubutegetsi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije, mu kandi kanya kari buze andi makuru ahambaye cyane twabateguriye, aho muze kubona ibiteye ubwoba biriko birabera mu nzego z'umutekano.